ritambutse ritambukanije ritambutse iziyuri. Haleluya. Ritambutse iziyuri ritambukaniki ridayifuza gutambuka iziyari. Akira mu izina rya Yesu. Haleluya. Itambutse iziyuri itambukana umugisha. Yo nimuze guhura n'Imana. Umuntu wese yitegure guhura n'Imana. Waraturinze Mana, warakoze kuturinda. Kuturinda, waraturinze Mana, warakoze kuturinda. N'izina rya Yesu, 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 Yesu ni Bwana. Murabona minwi igirigere no munsi biraza guhinduka byinshi tuzakubyumva inyuma ya minwi. Ngomba ndababwire gusa amajambo yo kubifuriza umwaka mwiza. Kandi ndakeje umuntu yaje ngaha. Uri umuhirwe ko waje ngaha. Wahisemo neza. Bwira umwishuti wahisemo neza. Waba nimba waje ngaha nk'umurorerezi bifute. Murabona muri ekipe y'umupira hariho abakinyi hakaba n'abarorerezi, kandi n'abarorerezi barakoresha energy nyinshi. Mugabo iyo hageze gutanga agashimwe haronka abandi umurorerezi turabihimbiye mu izina rya Yesu. Umuntu wese nitwa umukinyi. Amen. Ndasubiye gukeza wahisemo neza. Ijambo ry'ukwifuriza umwaka mwiza ryanditse muri Zaburi ya 65. Hinge ndari gusomera yumve ngende riryoshe. Zaburi ya 65 ujya murongo umwe wa 11.
hagiruza dusomere mu gifaransa uwo murongo nyene mugacashikana 13 mu kirundi namwe ndabira biragoye gutahura cyane ariko mu gifaransa birumvikana hagiruza dusomere mu gifaransa mu kirundi somye umurongo wa 11 uvuga ngo wambika iki tugira turabizo yambika umwaka 2022 ugira wambikwe rindira wumva ibyo ugomba wambikwe ibyo ari byo wambika umwaka kugira gute kugira neza kwawe nk'iki mwumva none waje ngaha adatomboye wambika iki umwaka wambika iki kugira neza kwawe nk'igitsibo nk'iki kirundi cyo munsi nacyo mutahura mu burari bwawe handagaza umugisha mu burari none murumva icyo ari cyo niyo risome mu gifaransa muca mu byumva ufite mbere y'igifaransa dusomere hari ibintu kumve biri mu kirundi erega ikirundi kirajyana n'imyaka igihe bacandika baracumva mugabo iyi generasiyo y'ubu ntishobora gutahura icyo ari cyo ngwino ushike hano kuri mikorofone muca mu byumva mu gifaransa niyasoma Zaburi igice ca 65 umurongo w'12 haravuga ngo hera kuri 12 soma tumva 12 tu couronnes l'année de tes biens et tes pas verse l'abondance. Subiramo tu couronnes l'année de tes biens et tes pas verse l'abondance. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas verse l'abondance. Tes pas verse l'abondance. Tes pas mwavyumvise mu burari bwawe handagaza umugisha mu burari no gutambuka itambutse itambukanije itambutse iziyuri haleluya itambutse iziyuri itambukaniki nidayifuza gutambuka iziyari akira mu izina rya Yesu haleluya itambutse iziyuri itambukana umugisha yo nimuze guhura n'Imana umuntu wese yitegure guhura n'Imana Maciye nagaruke ntaraheze asoma ijya mirongo ikwirikira mu mbegere ivuga ijya mirongo ikwirikira mu gifaransa niho yumvikana neza mu kirundi ni cya kirundi kigoye cya kera soma haravuga ngo les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Amen. Amen. Mwabyumvise ibyo byose birataye iwanyu mu izina rya Yesu. Amen. Nagomba rero umuntu wese icyo cyifuzo kibiciwiwe ngo turumvise ngene havuze ngo wambika umwaka kugira neza kwawe nk'igitsibo. Umuntu wese yahaye iri joro Imana. Mwabonye ko n'abavuye mu gihugu hagati bashitse. Hari abo twabonye baje bazananye n'ababebe bonsa. Hari n'abazananye n'imicuko. Hari ababuze ati ngiranye kurara imbere y'Imana uko biri kose uko bimeze kose. Mwebwe rero mwagiza ko kigoro. Mugaheba vya bindi na vya bindi mukaza kurara kuri uyu musozi. Imana ikaba yaruguruye iyi miryango ikaba vyagenze ukunyere vyagenze. Umuntu wese niyakire uyu mwambaro. Umwambaro w'uyu mwaka ku muntu wese umubere umwambaro wo kugira neza kubonaho mu izina rya Yesu. Amen.
guhera iyi tariki ya mbere nyene y'uku kwezi kwa mbere kugeza 31 z'ukwezi kwa 12 uwo mwaka nyene, vyakire mu izina rya Yesu. Amen. Ikigize kabiri, dusome uriya murongo wo muri Nehemiya 10:35. Birumvikana ko Imana uyu mwaka izoduha umugisha mwinshi, izotanga imihezagiro, abashomeri muzoronka akazi mu izina rya Yesu. Amen. Ko mutavyakiriye? Amen. Abanyeshuri muzomenya mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Bya bindi byose mutima wawe wifuza irazobiguha mu izina rya Yesu. Amen. Irazobiguha mu izina rya Yesu. Amen. Urazokurutira iyindi myaka yarenganye mu izina rya Yesu. Amen. Nawe kugira ngo bize bigaragare ko ivyo tugusabiye ibigukoreye, hari icyo ukwiye kuzokora kigaragaza ko wabonye ko yabigukoreye. Tugisanga muri Nehemiya 10:35 havuga gutya: kandi uko umwaka utashe tuzozana mu ngoro y'Uhoraho ivy'imishuzo yo mu mitima yacu, yo mu mirima yacu, n'ivy'imishuzo y'ivyama vyose vyo ku biti vy'amoko yose. Amen. Amen. Uyu mwaka uza utanguye iri joro, duhindure mode de vie, tumere nk'abantu bahezagiwe, twumve ko turi mu bahezagiwe. Amen. Akira kuba uwahezagiwe mu izina rya Yesu. Amen. Umuntu akubajije ati namaki, uzoca umwishura gute? Sa n'amahoro nahezagiwe. Amen. Pana kwama wishura ngo nta kigeni, birahindutse mu izina rya Yesu. N'amahoro. Kubw'iyo mpamvu n'amahoro n'umugisha bizoca bizanana no gutanga amashimwe imbere y'Imana. Wahora ryihigira 10 birahindutse mu izina rya Yesu. Wahora ry'imperezwa birahindutse mu izina rya Yesu. Ikimenyetso kizogaragariza umutima wawe ko wahezagiwe. Kandi uko umwaka utashe, guhera uyu mwaka n'indi myaka izokurikira, ngo dushire aya masezerano, kubera yuko Imana idushize mu masezerano yo guhezagirwa. Natwe tuzohora tuzana mu ngoro y'Uhoraho ivy'imishuzo yo mu mirima yacu, n'ivy'imishuzo y'ivyama vyose vyo ku biti vy'amoko yose. Umushuzo ku barimyi, umushuzo ku bafonctionnaire, umushuzo ku mungano umuntu azohezagirwa. Ntimuze murye ikigira 10 n'amashikanwa n'amashimwe bize vyambe vyinjira mu nzu y'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Ico ni ikimenyetso kizoba cerekanye imbere y'Imana ngo narahezagiwe, reka nanje ntangishimwe ku Mana. Cya gatatu, none tugomba twinjire muri 2022. Hari ikintu tutakwiye kwinjirana, n'ikintu cyose cyitwa icyaha. Barero mw'icyo tiwabyumvise. Icyaha cyose hari inkengera tugomba gisigareko, n'inkengera yitwa 2021. Biremewe ko icyaha cyose gisigara ngaho, tujabuke twera de. Reka ndabereka ijambo ribidufashamo. Zaburi 139. Ayandi majambo araza kuza mu nyuma, aha ni kugira ngo twinjire neza muri uyu mwaka.
tuwinjiremo sawa sawa. 139 uriya murongo wa 23 havuga ngo mana gira gute. Abafise Bibiliya tuhasomere rimwe kabiri gatatu. Suzuma umenye umutima wanje, nuncace umenye ivyiyumviro vyanje, urabe yuko hari inzira y'ibibi yo biri muri jewe, undongore mu nzira y'ibihe bidashira. Amen. Sishizwe dusubire tuhasome. Kire mwicaye nawe uritegura gusoma. Tugira tuhasome. Murabona hariho ibintu bakoresha mu isi byo gusuzuma ko umuntu agwaye. Batija muri scanner, ja muri radiography. Hariho n'ibindi byinshi by'ubuhinga bwo hejuru bwo gusuzuma umuntu ko akomeje ko agwaye. Imbere y'Imana hariho ukundi gusuzuma. Scanner y'Imana tugomba tuyironde. Dusubire rimwe kabiri gatatu. Mana suzuma umenye umutima wanje, nuncace umenye ivyiyumviro vyanje, urabe yuko hari inzira y'ibibi yo biri muri jewe, undongore mu nzira y'ibihe bidashira. Amen. Aho rero muri iri jambo mwumvise ngo mana suzuma, aha nta wundi ariko arabwirwa umuntu wese yayibariye ngo imusuzume. Numva rero ahiri ngaha, ahira inyonga zawe ziri ngaha, nkemu wayo ari ngaha. Uwasuzuma akumva arafashwe, ace yemera azarirukanga hano hari iriba ry'amaraso, aca avuga ati mwami ngomba njabuke jenyene, mugabo ngomba ntihagire icyaha tujabukana, ngo tuvane muri 2021 twinjirane muri 2022. Turangirize kuri iri yo muri Yobu 3:1. Yobu 3:1 uriya murongo wa 6. Ahano kugira ngo twinjire muri ya mihezagiro ya protection, ya sécurité, ya abondance y'Imana, tuyinjiremo atakintu na kimwe kiturega, atakintu na kimwe, ata bintu vya Yezebeli bitubonekako. Umviriza rero 3:1 kuri 6 turabe ico Yobu yanditse. Ningewe hehe ku munzane w'ukuri, kugira ngo Imana imenye iki. Basi ningewe ku munzane w'ukuri w'Uhoraho, kugira ngo Imana imenye ukugororoka kwanje. Naha ngomba umuntu wese uwaje nk'umushitsi arabe ibiriko biraba. Imana yakubonye, yagusanganiye, igusanganije amajambo abiri. Ijambo ry'ukwemera kwigusuzuma ngo Mana suzuma umenye umutima wanje, kandi rihagenda rigira kabiri ningewe ku munzane w'ukuri, kugira ngo Imana imenye ugororoka kwanje. Birashoboka kugororoka kwawe y'imyaka irenganye kugeza n'uyu nyene turimo, birashoboka kugororoka kwawe kutagenze neza. Birashoboka ko vya vyiyumviro vya Yezebeli vyakubayemo, ariko tugomba muri aka kanya mu masaha imbere turaza kuvuga icosubire Yezebeli, icokogwa kugira ngo Yezebeli ntaze yigeragaruka. Ariko tugomba ubwa mbere imbere y'ibindi vyose dutibukire muri 2022 atajwi rikwagiriza ikibi ku munzane w'Imana, utapimwe
ngo basange ibiro ntibikwiye, kugira ngo ya masezerano twavuga ya Zaburi ya 65:11 aza komeko, aza gusanga aho uzoba uri hose. Twavuganye ijambo rivuga gutya ngo wambika umwaka kugira neza kwawe nk'igitsibo, kugira ngo kugira neza kuhoraho ukwambikwe iyi minsi 365 yose, kugira ngo uze wambikwe ubwiza, wambikwe sekirite, wambikwe protection. Naho tugeze mu myaka mibi, imyaka iri mu bibazo byinshi, ariko turavise uburyo iyo myaka itotubera mibi, twemeye kuno gusuzumwa no kugerwa ku munzani. None rero umuntu wese niyuname aje kuri uwo munzane, aje muri iyo laboratoire, muri iyo scanner y'Imana. Banza wuname gusa, hanyuma ndakubwira ikindi mu nyuma. Banza wuname wisuzumishe urabe ngene bimeze, hanyuma ndakubwira icyokorwa mu nyuma aje kwisuzuma. Unama urabe iyi minsi heze, uyu mwaka wa 2021 wagenze gute? Wacumuye iki? Wanyuranije n'Imana ibiki? Wotsindirwa n'iki imbere y'Imana? Jambo ry'Imana ari mu cete cya 2 cy'Abikorintho 5:9 havuga ngo nicyo gituma tugira umwete wo kumunezereza, ngo uko tutazobura kugaragarizwa imbere y'intebe y'amateka ya Kristo. Tugize amahirwe umunzane w'Imana ugira udusuzume tutarashika imbere y'intebe y'amateka ya Kristo. Tugize amahirwe iyi laboratoire y'Imana reka tuyijemwo igihe cyo gucibwa urubanza kitaragera, kuko iyo umuntu yari imbere ya sentare imbabazi ntiziba zikiriho, kugira ngo Mana amabere ntibiba bikiriho. Ariko ubu gusa n'umuntu agira ati jewe ngomba nkimukira ubugingo bwanje, iminsi nacumuye igarukiraho, iminsi nagendanye na Yezebeli igarukiraho, iminsi nagiye mu busambanyi, mu kaboregwe, mu rwanko, mu nzigo, mu byifuzo by'umubiri, mu bitagira ikibazo byose. Sawa, ninde akwamye? Ninde asanze akeneye ikigongwe? Komandema ya mbere nahagarara hari wumva agira teka sinoja muri 2022, sinoja muri 2022 naye marabaga nibi bibi. Oye rero abandi bamaze kukwereka ngene bigenda, nawe ngo aha ni mu maraso ya Yesu bizane. Muntu agira ati sinotibukira muri 2022 na byaha na yamakosa na kakabi, ingubanza umwiyerekere hano kuri iyi tapi. Tugomba dusabe bariyo bose amaraso abuhagire. Kaze mwene dawe. Mana data wa twese, urakoze cyane, urakoze mwami Yesu kuri aba bantu bawe bagiriwe ubuntu bukomeye aka kanya, bakumvira ijwi ribahamagara. Umuntu wese kwisuzumisha, umuntu wese kuja ku munzane w'ukuri, umuhagazi w'intama w'Imana, ijambo ry'Imana avuga ugomba ukuri hariya hirya mu mutima, hariya ibwina. Umuntu ntagira aho yo kunyegeza, umuntu wese aragaragara imbere y'Imana. Haleluya. None rero aba bantu mwami Imana ku munzane wawe barabonetse mwami ko badakwiye, baragombye mwami kugororoka, ariko umubiri urabagora. Izina rya Yesu baravuga uko batari kuvuga, bariyumvira ibyo batari kwiyumvira, amaso yabo yararavye ibyo batari kuraba. Umwagazi w'intama w'Imana, izina rya Yesu babonetse
amaraso ya Yesu abejeje. Amena. Amena. Uyu mwanya shetani aryariniye bari kwibera Yosuwa. Wewe shetani uharaguhane. Uharaguhane. Amena. Kuko abantu bambaye imyambaro y'ubuhoma bambitswe imyambaro yera bahinduka ibishirira. Uyu mwanya wose tugiye kwinjiramo winjira bari ibishirira. Winjira bari ibishirira. Amena. Urakoze mwami kubikoreye ubuntu. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisabye. Amena Yesu. Umviriza ndababari. Umviriza. Hagararaho muri. Hagararaho muri. Ngo hari ku mugoroba twebwe turi mw'ijoro minwe iburi minota ibiri reka tubere nka cyane Eliya yabwiye abantu ati yegera gusa nasana igicaniro cy'Uhoraho mwebwe musigaye inyuma egera. Iyi saha ni isaha yo gutazira Imana. Iyi saha ni isaha yo gusenga Imana. Ngo ku munsi w'Imana Yohana ajya muri mweru, natwe tugomba tuje muri mweru. Ibi bintu muzobibwira abantu ntibazovyumva nk'uko mwebwe mugira muvyumva. Tugira turirimbira Imana, tugira dutazira Imana, tugira tuninahaza Imana. Harabaho kuririmbira Imana, harabaho gusenga Imana, harabaho kujana na mwe. Ijoro ridasanzwe, indwi special. Umuntu wese navuga ati special. Ratebo. Special. Ijoro ridasanzwe. Ijoro ridasanzwe. Nagushimishije uyu mutima hamwe n'aka kanwa kanjye Mana, warakoze kuturinda. Waraturinze Mana, warakoze kuturinda. Uturindiye hano mw'isi, uturindira mu gisagara, hari ibibazo b'ingorane, warakoze kuturinda. Waraturinze Mana, warakoze kuturinda. Umusozi wa
bike ariko wayibaye hagufi warakoze kuturinda waraturinze Mana warakoze kuturinda warakoze kuturinda